ukabushayisha no kubitwa ukabushayisha muhura busuma nuko n'ivyibujumbura vyabaye ndanse ndabushoye utabyitondeye buca bugushaya. None ico kibazo bavuze yuko abantu mu Karameno ubuvuzi usanga nyene vyashitse bagaca bashika kubikorako. None bimeze gute? Jewe nubizi nawe garasha murimo. Bizaje nyene gushikira. Oya je ndi umuhungu abakobwa nibo bikunda gushikira. None nike nagukiye ngo iyo nkuru twege. None je ndashaka kumenya nawe ko babikugize nyene kugira bakwaka akazi ariko usanga wanse gutanga umubiri uraho bakunda kuvuga. Naba nta mibiri babafuza tubahuje wacu. Wewe babifuzi wanyu ngene ya kijambere. Amasaha manini nabo. Isigura bijya bitetere bambara mu nda abigeme. Ndashaka umuntu aza kwandika muri commentaire nyene. Atubwire ko bari abantu benshi tuba twifuza kumenya ico bikora urumva. None wewe ushaka kubimenya kugira uzocambare ugeshe wawe cyane. Musi narongoye nzomugurira umugore. Yes, my people from Buja, Burundi, Africa, East Africa, ndetse ku isi yose. I'm Starboy the Ship. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. Support my job. Babikwiye tu. Banifuza kushigikira ibikorwa byanje. Banifuza kushigikira umuhungu wanyu, umurundi. Banifuza kushigikira no murundi kazi bibaye ngombwa. Mu bwami bwa Star TV for the first time. Ndi kumwe n'umwe mu ba invite novuga yuko nazanye hano ni cya kiganiro, ni ikiganiro novuga yuko twatumaze igihe kirekire tudakora, ni ikiganiro twita Home. Mwama mwumva mvuga ati ko nitwa Mr Recorder, Mr Home. Ico ni ikiganiro Mr Meat, Kimararungu, Love in Town, ubeshi umukozi wo mu nzu, muravyuka kuri Asmani umukozi wo mu nzu, ikiganiro twaragikoze n'abandi batandukanye. So reka renda mwakira mu bwami bwa Star TV, nawe yarigeze gukora umwuga nk'unkora kandi n'ubu nibaza yuko woka muhana watokanka kubera ko yaragakoreyemo cyane. Karibu cyane sister. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego ni sawa. Uri kuganiriza umuhungu uzuse kuko ngo iyo bikenewe. Urasekera abantu. Iyo bikenewe ntabwo no twenga ubusa. Iyo utwengeye nk'umuntu bakubwira ko utwenga neza cyangwa utwenga nabi. Tukana abandi barabibona. Hari umuntu twenza cyangwa cyangwa muri commentaire. Hari umuntu atwenze nacu ujya muntu ngo kunda twenga nayo nabijya binyigisha basha Karabaye. Mwese abona ibyo ashaka. Okay, ramutse abakunzi wa Star TV hamadene dukora ikiganiro cyatuzanye ndibaze ko tuza kuyaga byinshi bitandukanye ndashika yuko uza kuba open jemba nshaka umuntu tuganira tugatera story tukayaga buri kintu cyose turi alaise tumeze neza. Ndaramukije bariko baradukurikirana. Bwira ko namazina. Bon après-midi moi c'est ivanye naharereye. Hama nitwa Minouche ko benshi babizi. Kandi wigeze kunkoresha ikiganiro buri. Ego narigeze kuko waraveteye sha ubu ntago uri gukora. Oya biravana ibintu birahinduka donc simaka umuntu yame hahazi. Muga ubuzinya akazi nyene bakaguha urakavutura. Ukamaye no gakora kandi bon ndacabikunda ikibazo gusa cabaye bivanye none warankorera ibintu birahinduka nyene numva gidi ngorane na duca zinshikira. Agize ingorane nanjye zica zinshikira. Okay, kwa register kugira tugire presentation kugira bakumenye ni Minouche ni wari umugani bwa Star TV. Ni kiganiro Home twari tumaze igihe kirekire tudakorana ariko right now nibaza ko ni wa mwanya amazi yoyo ebana twashize ko ahiyengera nk'isaha zibiri ava dusanga yanakamye. Umeze fresh? Hajya mu rugo biko gukunda gukora miss yose every day nyene igikogwa udasiba gukora buri gihe. Igikogwa ntasiba gukora. Ndakunda guteka. Uzi guteka iki? Ibintu byose. Je kintu umuzi udashobora kurenga ntakoze ko ni machine. Tureke telefone. Wewe nawe ukunda guteka. Okay, uno munsi rero nibaza uradusongera ubugari ubusonze nawe bukashaya sindabangura umuyemvite ucuja kubugura ku botike.
kubera ko bwaguzwa amahera sha ubuzima bwarazimvye ibintu byo gucumba biragoye sana urana ushaka kwiyemera ngo uri umumene mu gucumba no mushobora hajya kesa avuka he Ibubanza precisement où Gihanga commune Gihanga ahantu hahandi Gihanga nama numva batubwira amakuru yaho ariko ntayo navugira hanga umuntu yazi muri commentaire atubwira bakubwiye ngo ndaza abanyagihanga baza kuri kino kiganiro benshi je ndashakagira umuntu aze kutubwira ati Igihanga amakuru yaho naya sivyo hajya kuko wambaye mu izosi bakita gute umenga kantu naka nagashanete agashenete nikembera ukabona mu Kirundi bakavuga gute ntavyonze na mu Kirundi ntibi hari n'utundi tuboro wambaye ku maguru rero utwo tuboro ndatwerekana abantu batubone utunatwo ngo batwita gute batwitwa chevière ariko abantu benshi bakunda kuduha yandi mazina biravana n'umuntu uko avyita abantu bose tuvyakira kumwe ngo hajyanye ngo utwonye ngo umuntu atwambaye ngo umuhungu wese ngo atubonye twambaye ngo ababona yuko ngo aguhamagaye uca vyemera none abamaze kuduhamagara bose turabitaba Nashinda twambaye udoshigerageza ubwire nk'umuntu basampamagaye ntabishatse ariko ndamwitaba cyane numvise ngo bavuga ngo asha ngo ntiwitinye bashaho ngo ni namba mbaya Nsigura abantu biha mugabo abantu benshi n'abamama baravyambara kandi basabaga cyane numvise ngo buri kurigishwa avuga ati ngo iyi ni namba mbaya usijiogopi ngo ntiwitinye jewe ivyo vyumviro vy'abantu bamwe bamwe sinavuga ngo abarundi kubera naje ndumurundi kazi mugabo sindiyo nsiguro siyo ndabiye ngo ntiwitinye ngo ndavutura Terega niko nahora nibaza namba ari kubera tabyo nganda umupeyisi oya sivyo byo nahora mbona utuna twambaye burya nka wewe navuga ati nk'ubu umuntu akonya avuga ati none twagiye amaze kuvuga twagiye wowe ucumenye iyo mugiye kwera ubu twambaye niko nahora ndavyo abantu biyumvira abantu benshi baratwambara ubu kare ivyo mbere zari abantu ivyo biyumvira kare mugabo ubunya zarahindutse kubera ko n'abahungu bavyibaza donc nibaza ko bagerageje abakobwa benshi bakaza barabibagira bakabona baranabatutse canke kubiranse bamwe bambara two munda natwo twino ku mabuno tugiye je sinzi tujya nako ngo tuzana iki ntavyonzi ko yaje ntatwo nambara je vuga kuco nambaye bashi bajya batwambaraho nturababaza ati kweke mwambara utwo tuntu buri arega nahe ndumwigeme muze muramada ntavyonzi yakubwira ati ko yaje ndabikunda oya tubwire ntuduhishe none ndabikusigura ibi ntavyo none natukukunda oya sindadukunda abo uriya ntatwambaye aho ngaho oya wapi natuna cyane ninzura baza ati none tuntu ko mutwambara ngaha ku mabuno vipi oya sindabibabaza donc no bibaza kugira ati nikubera bikunda nibisanzwe tinikwera bikunda gusa uzobaze nyene kugira baguha amakuru akwiye nyene njo fresh kugira umenye vyiza kubera sivyo nshaka kwambara Okay, reka dukore ikiganiro twibandaniza ikiganiro reka nusogeze kamera inyuma kugira dusongera ubugari nona kugira ibintu bigende fresh duce dukoresha na micro carvat kugira ibintu bigende neza sukose mwavuze ko wiyemera gusonga ubugari yego ebana ubucumite bana kandi yaje bavuga ati sanivyanane yanti bantwenke ikintu cyambere mu buzima bahenera ntikibabare n'ubugari kubera hayu ubazi yaba ubugari ari umuntu umukobwa ari gusonga ameze ukungu kubugari buri aho ngaho hayabaza ko byo bavyoroshe none buboni haje ubugari buguma bwashavuye ati hono umuntu kuva ibintu haje ubugari burashavura namaboko shabivana namaboko y'umuntu oya pana amaboko y'umuntu none ubugari gashahu buri kurabusamaza reka tukorere ryatuza yes uko biri kose murabona ko haje hari ikintu bita isafuriya n'akantu ko gushiramwe amazi hariho n'ikisani hariya n'igikombe so wavuze kuzi gusonga ubugari karibu rero ibikoresho birahari ntumbaze ngo je bagigira gute je nanye ndabizi ndo ariko ubushayishije twavuganye ko ucugura ubundi ku ibotiki ndagerageza da okay twagiye rero turabandanya dukora ikiganiro utereka ku kamikro ngaho karabi wawe karabishe guca aho ni fresh amare tubandanye dukora akazi wagira dusongere turabe rero umunyabubanza Igihanga ukuntu baguhereza ikintu cyo gufatisha turabe umunyabubanza ukuntu asonga ubugari amazi yakama oya none amazi ntuyagabanya rega bushaye urumva bari kosa giwawe ahubwo ubuza amazi yo gukoresha niho woshavura aho ubundi amazi ahari akwiye si sawa
none ko yagize abanyagihanga asha icyo bacita ikivunde hajya ariko arabitunganya bamwita Minouche asha aho rakora kuri TV nawe nimba asha nimba umuboshi yagize vya bindi bakunda kuvuga ngo umuboshi ngo vyagenze ukungwa akagusa kandi narigeze kumva iyo nkuru bijya bintu umubosi aguha akazi mu nyuma akaca ashaka kukugira umugore wiwe naho ngo uri mu bantu byashikiye ninde yaguhaye amakuru ataba ninde yaguhaye amakuru ataba ayo makuru ndayafise kabisa ayo makuru ndayafise ariko nkibaza impamvu ameze uko nguko nde yambeshe se nje nayo kubwiye no barabimbwiye Kubadida menga mavanda bishobora no ukabushayisha no kubitwa ukabushayisha muhora busuma nuko n'ivyibujumbura vyabaye ndanse ya ndabushoye Sareri utabyitondeye ushaka gushaya none ico kibazo bavuze yuko abantu mu karameno ubuvuzi usanga nyene vyashitse bagaca bashika kubikorako none bimeze gute rero ntubizi nawe gabasha nturimo bizaje nyene bishikira oya je ndi umuhungu abakobwa nibo bikunda gushikira none nike nagukiye mu iyo nkuru twenge none je ndashaka kumenya nawe ko babikugize nyene kugira bakwaka akazi ariko usanga wanse gutanga umubiri uraho bakunda kuvuga naba nta mibiri babafuza tubaho wacu wewe wabifuzi wanyu ngene ya kijambere ariko no munsi wo akazi mbwa ukavutura ugakora gose ibakoresha umwanya baranga uragashaka cyane ipenda hari umuntu yankakazi hari umuntu yankakazi kino niyo nkuba ikintu cyotuma basi nk'uwo guhakaza utakemera ko cyo bari nk'igiki ubu ikintu cyatuma utagira utamwemerera gukora akazi kiwe bana ibikorwa bashaka ko umuntu akora urabona ko akazi kararusha donc bisaba ibintu byo kwideplasa nawe ababifisemo uruhara akamenya ati ariko ivyo birasanzwe ariko kwideplasa urakeneye obligatoirement ari umuntu aguhakaza akavuga ati je akazi kiwanye ndakaguhaye usinya contrat yibi nimba ari gutanga umubiri w'igikoko zo utanga nimba atari kuwutanga nawe uzotanga jewe ko ntari umurashize biko ko ndabikora nawe wambaye utwo tuntu ku maguru gashaho utuntu ku maguru ko numvise ngo hari cyo nuko nambaye utu ku maboko asha wambaye n'isaha giza sha ko ntago wonshikira je ndafite yanje nini reka ndumukobwa akobwa rero batambara binini amasaha manini nabo isigura bijya bidedere bambara mu nda abigeme ndashaka umuntu aza kwandika muri commentaire nyene atubwire icyo bikora bari abantu benshi tuba twifuza kumenya icyo bikora urumva none wewe ushaka kubimenya kugira uzocambare ugeshe wawe cyane munsi narongoye nzomugurira umugore none cyo byo nshaka ega nshaka nawe naryoherwe uramubaza none sheri warige usanga nawe nyene acamba aho ni fresh iyo agashoboye aho ni sawa songa ubugari rero bamwita Minouche aho abanyagihanga kumenga ntibari bazi gusonga ubugari we wabimenye he muzi guteka umuceri hariya ashimuse no jewe gari yene rego ubugari biragoye kuvuga ngo urabizi ari gihe ubushobora n'igihe bikunaniye none rero urafise umurima w'intuzenye ko numva umunyabubanza wese igihanga bafise umurima w'umuceri eka ivyo babesi barabesha bisigura we ko atawufise
Ndakwifurize. Numvise umuntu wese agomba kugira ibintu by'imiceri ngo azibubanza. None hari ahandi hamera umuceri cyane. Hariho ni henshi. Usumba hari. Ni henshi cyane ntabyo waruzi. Amwita Minouche. Ubuzigije basha uhita ubugura. Nuko bimeze ni kondisho ya hani Bujumbura. Sicheze na maisha. Abujya kugira ndakaronka kosha aho ujya mba nirutse. Wirutse cyane. Uba wirutse cyane. Banirutse n'ibirenge bikuma. None ntuzi kugira umuntu arondera ikintu ko acirukira. Uciruka n'ubugari kugira ushore kuburonka. Uti rero ubunyereje ngina ndakubaza ikibazo ngiki. Umuntu wese akakubwira ati Minouche je nshaka kuguha akazi. Akakubwira ati mugaba ako kazi nkakaguha zora unkorera bino. Ibiki. Henda hari ibintu nyene bijya bintu akunda kubija bige. Bikora ari dashoka navyo. None nico gituma ashaka kumenya ibidashoka kuri wewe n'ivyaha. Ibidashoka kuri jewe. Uzoratora n'akamikro ushize ku bugari kimya wongera usubizaho. Ibintu bitaba bishoka kuri jewe. Barabizi noneho abantu babikunda. Uvuye mu kiganiro tuca hano muhira. Uce kundaba. Kundaba sibe turaganira. Donc nawe ucubyumva ivyo ari byo. Ivyo navyo ushaka. Oya. Ushaka umuntu mukorana akazi. Ariko bakunze kuvuga ngo abanyagihanga ngo barirekura cyane. None ni bose. Bikwirekura mbe bisigurikanye. Uriya ngo mwirekura mu biki? None bazana. Kwirekura bisigura. Abanyagihanga ngo barirekura ngo urumva umunyagihanga ngo ni sawa nyene like ntavyonzi sinzi ngira baba bimaze gushika bakabirekura ko abantu babivuga cenza ndavyumva babivuga kweri ngo igihanga birashoboka kuba bidashoboka ngo murirekura cyane mugabo abantu birekura nabo ni sawa bujyanye baraca badufasha bamwe baca babafashije kubera umuntu yirekuye muraganira neza ugasanga nyine muri isanzu abasinzigitse bugati abantu uzigitse biratandukanye n'ukuntu abavuze ngo barirekura urumva uko kuntu wirekuramo none we kumeze gute jaba nirekura mu kazi ndagakora ndi alezi kujya kwirekura ni kugusigura kuba uri alezi wisanzuye oya muga sininya abantu ubwoko uburyo babivugamwe abanyagihanga birekuramwe ntabwo ari uko nubu cenza ndavyumva nyene babivuga nanje bikancanga ntavyonzi rero urabaza babivuga nyene baba babirekuye je ntavyonzi jena ninzi ngurabizi sha none ntiwavukiye igihanga none erega iyo wavukiye ahantu ucumenya abantu babo bose none buriya wowe ukora akazi kugira bakumenye ube hiti canke ukora akazi kugira ubeho ukora akazi kubera ndabikunda ari bindimo hajya muhiri wanyu mu guharura ubugari mu bigenzo uko nyene n'igikombe nabuze plastic Karabaye mwabimboneye nabuze plastic ariko n'igikombe kirari ako kantu barakabona ntibaza ngo ntaza kukabona baharuza igikombe igihanga erega ivyo ukoze igihanga nivyo bakora uje umunyagihanga wese aza kuraka kino kiganira uri yuko mu kubigira ubadita ariko se kumenga ubugari basha uragucanga amburi guteka umuceri hajya umuntu yakwigishije gucumba ku ncuro ya mbere ninde bibi wanje wowe uri muri abandi bavuga ngo bafise indero yababibi babo haje indero yabibi wawe n'indero y'ahandi hantu ubona bitandukanye he indero ya mama wawe n'abibi wawe uri kwa bibi wawe umenya ibintu byinshi byo gukora uri kwa mama wawe ibintu byo gukora ibikorwa ntibimenya ariko usanga hariho kwa bibi wawe mbere niho hari n'indero nini mugabo usanga ata muntu tinya mugabo abakobwa mukunda gukunda kwa bibi wanyu kubera ko ngo muri isanzura ngo mugasohoka bana n'umubibi wariwe bibi wawe yahora kwamba yakubwira ngo wambara utuntu tugufi nk'utwo bibi wanje yari umujene gusa yari umunyamuci ne umunyamuci yakoreye Bujumbura none yasazi ndumva we ni sawa kwiri ariko oya akaze pre Anasi
Shanga utora ubugari muri video ngaha. Dore ubwo bugari bujane mu nzega ntitubuta. Cyo mukana ubugari hariya. Nebaza ko twarangije. Yes, je mbona yaje gusonga ari iki gisigaye tora micro. Igisigaye nuko tuza kuraba ko buryoshe. Utaryoshe uca wimenya. Anas. Izutore rero ngaho imbabura uteka ikintu bita umurete kugira buze kumanuka neza. Kugira buze kumanuka neza. Tutari umubo ntavyoshobora. Okay. Nereza re micro yanje. Cukuri imbabura ngaho rero uwo bandanye dukogwa. Turi dukorera igikorwa rero cyatuzanye hano. Terura ujane hama ubandanye ibikorwa. Turi kumwe na Minouche. Amazina yiswe n'abavyeyi. Aya bakunze kuvuga ati burya abavyeyi n'abatwita amazina hari gusanga ari mama wawe yari kwise, ari gusanga ari papa wawe, buri ijyawe ninde yari kwise? Jewe ni mama kubera ko n'izina ry'ikirundi ni rya mama. Izina ry'ikirundi ni gute? Kakunze. Kakunze. Je ituma ufise abahungu benshi mu zina buri. Aya nufise benshi. Nkunda kumva bigeme bavuga ngo jewe muzishobora kugira ngo bagenzi ngo bakobwa ngo benshi ni kubera iki? None mwebwe abakobwa hagati yanyu nimwemerana? Oya. Donc abakobwa ni kwa kubisanga bavuga ngo bafite ingeso. Y'urusaku. Bivuga. Ugasanga ngo jiwe ngo bagenzi b'abakobwa ngo yaha ibiki none. Wose mugira abahungu gusa nawe si byiza cyane n'umukobwa wagira bagenzi b'abahungu benshi. Oya muga ntabwo ari byiza. Reka rero micro carvati takagukure ko kugira wisanzure. Ibintu bigerereza cyane ngo urumva ngo je ngo sishobora kugira ngo abagenzi benshi b'abakobwa ariko je nta munsi ndasanga umuhungu ariko aravuga ati sinshobora kugira abagenzi benshi b'abahungu. Ico kibazo cyama kiri ku bakobwa kubera iki cyama ku bakobwa abahungu tutigera tukibona nizo zansa kunyene cyane. Bon ni kibazo cy'isaku nta nibindi cyane cyane umukobwa yashobora kumwizera umugenzi wawe ugasanga nyene we yakugiriye nabi. Donc benshi barafana bijya ibintu byo gutwarana ngo abasheri ngiki. Ari kindi kintu nkunze kumva ati umukobwa niwe muntu wa mbere atinyuka kuja ku mugabo wa mukuru wiwe. Yego. Ugasanga umugabo arongoye abakobwa babiri bavukana wowe ugiye kwinjirira mukuru wawe canke mutonya wawe. Ico cucu kivuga kwiki nk'umukobwa nk'abandi canke nk'ababikora. Sha ico si kintu ciza kubera urumva kica giteranya imiryango n'abavukana. Urumva si kintu ciza cyo gukora. Rero tubwire bajya abantu usanga afise umugore agaca ashaka umugore ugasanga ava ruguru agaca abwira umugabo ngo mfise umusista ngo ashaka kugibutunga amugumize hari imwaro aguma imwaro canke aze kwipangira abane n'abagenzi biwe. None ni benshi tuzi ni benshi tudusanga bibana bapanganye n'abandi bagenzi babo cyangwa usanga bose bakuru babo bari kubagaba bafise n'amafaranga baba ahantu heza ariko ugasanga bon agiye kubana n'abandi bagenzi ukiyumvira none yarabuze haryama kurya mukuru wiwe canke usanga rero nawe bon utarinze urishira kure uvyumvira ugasanga umugore aramanuye abo bivukana bose ngo rega ngo sheri mumfise mutonya wanje baje kwiga ngo hariho n'undi muvyara wanje ntari umugabo nawe umumesha avuga ati zana etapa. Urumva ni uri kuri kwegera gusa ubu baramaze kubimenya ubunya ntibavyemera benshi ariko biguma biba ejo haraho byabaye ko umugabo ebana yaragiye mbere arubahuka na se wiwe na se w'umugore wiwe ati ngo raba ngo mpe n'uwo mutonya w'umugore wanje rega bose ndabakwe none bari babana mu nzima yaciye amupangira mu bwiza ingeso rero y'abagabo urumva none wowe ubayeho gute ubanye gute n'abahungu? Je mbanye gute n'abahungu bisanzwe baguprofita bagushaka like bon ntibashobora ubirinda gute donc abahungu kenshi yagushatse ukamwankira cumega ubugenzi burahegatse usanga ewana kubwiye nabi umufasha nabi na ubugenzi bwanje na wewe iki urumva umenga ni gufashanya ashobora kubwira ati sura abagenzi no gufashanya donc uko gufashanya wewe yagushatse ashobora kuba yo kuronka mugihe rero utabishatse usanga ubugenzi bwanyu burahagaze canke iki mugabo rero urashobora no kumenya ukuntu vyirinda mukabandanya muri abagenzi kenshi umuhungu arashobora kumwima ivyo yagusavye utamwankira. Kumwima ibiki? Ivyo aba yagusavye none ibijumbu ibiharage donc abahungu benshi ubu abashaka ko muryamana rero agusavye ko muryamana
nagira ni kuryama nyene tugukuru je na kuryama numva nyene ari kuryama naho nujyama kwitapi ababitahura ivyo byo ababitahura bitahure ni bien muga je ntarabitahura ntacyo bitwaye biramaze gushika umuntu akagutera ipasi ahantu ugiye kubera ko rego son partager chaque umuntu wese afise gu yiwe urumva chaque asogu nta muntu aragutera ipasi ahantu ukabisanga uwo muntu iguyi wawe ntimubereye neza cyavuga ati akakwamirira kure ukumva hamuvuga ati none je mana ntiyandimwe nkuko abandi babaremye se ko banteye ipasi ahantu bikanga oya ko biranshikira nta pasi baragutera cyaye barazigutera nyene zigaho ukanka kuzifata gutera ipasi bisigo mu bijanye no kugira basi umuntu akagupasi umuntu nk'umutipe akagupasi umuntu sha benshi rero habwo hari n'abahungu babigize business batavyo barunazi yes uko biri kose je nibaza ko nibaza yuko umuntu wese niba afite gu yiwe birafite icyo bisigura ariko twese twarimwe n'Imana so kuri no munsi n'icyayi kintu umva woshikiriza abakozi ba stage bakora dukurikirana cyangwa aba boss b'amative atandukanye because urashaka akazi urashaka yuko nawe bagushigikira kugira ukomeze ukora ibikorwa nk'uko wamye bikora kera hajya wari ukora na Crystallion Krista kakadada kari mu Rwanda Krista niyo twaradukorana aho usanga mwapfuye ibintu by'abaho oya donc Krista twakoranye neza vraiment no muvuga nabi ibintu mwana mwiza ariko yagize ikibazo ca kamera donc hari ahantu yahora ayikota rero mu nyuma kubera mu boss wabo nibaza ko yabujije umuntu ahora yidutiza na kubera naragenda kuyitora akayimpa mu misi ya mbere bikagenda neza ariko après mbona atangwe kudarankwepa nkamubwira ejo ndafise ikiganiro ngo siho nzobandi higa nguzoze ejo hageze ngo sinaje ku kazi bana yaraguma kwepa ndamubwira Krista je mbona umenga harimo ibintu byo guma dukwepana nawe acambwira ati basi bihagarika byo sinzi kari cyo batahuriza ko nawe nibo babizi nanjye utachi utangura televiziyo yawe no utangura TV biroroshe rero oya hama ibintu by'amakamera wo kwisinya akabikugurira akaguhativa titangura gukora sha no mukorera neza vraiment nawe yo bibona donc ni ibintu nyene bindimo kandi no bashoboye bitonanira ubona ko abikunda canke yogira ico afashije karibu ndahari kubakorera ibintu byiza abanyagihanga nabo tubabwira ikigazo abanyagihanga konzi ngaho ikiganiro bazagukira turabaramukije tubabwira ko sibakunda ego mama wawe ntiyakibona na papa akabona ko ikiganiro wambaye ikanzu ngufi none iyi kanzu ni ngufi vraiment ni kubana ko ndacumba byo niyo mpamvu yawe ngufi ucumbira muri ngufi ubundi bwo baze kuraba ni nahaguruka ni ndende si ngufi aje bugara buri kurabukomesha shaburi hajya neza so wabivuze none ngo ubugari ngo bucabusha cabusha si wabivuze none aje buri kurabukorera icaha kinyanduruko ubugari nta musima bugira wo kwiyumvira Okay, kesi reka ndagushimire ku mwanya washoboye kuduhereza. Nawe ndagushimiye cyane ku mwanya wampaye. Je cyo nosaba gusaba kunzi wa Star TV niba ari abantu bafite ama TV online baguhereza akazi, nimba ari umuntu afite amafaranga ashirenge imitahe, then yugure televiziyo yiwe amaguhereza akazi. Je nivyo numva no gusabira. Shayo abakoze brem. Eko. Ndagushimire rero. Ndagushimiye nawe Starboy. Kabisa. Tireo two ku maguru ntibasubire kutwibaza ko ibintu byinshi. Yewe wowe nawe batugize big deal cyane. Oya je mbabona nyine utwo tuntu two ku maguru kuntu. Turabona ne jewe ndakunda kubahiriza abantu. Nibi inya umuntu atabikunda. Ndamubahiriza nkatureka kutwambara. Ko yaje twambara ko ndakunda. Ahantu hose ubyura twambara. Si hose. Nkusi usishobora kutwambara ngiye imbere ya mama. Canke bibi wanje. Twambara ndi nibereye mu bintu by'iwanje ndi muhira ububanza baratwambara ariko bariho abatwambara mugabo kenshi mu ntara z'ahantu uruguru cyane babibona ukuntu sindaje ndatwambaye ndabukuntu baba babifata ndagushimire rero urakoze cyane nanjye ndagushimiye cyane urakoze ku mwanya wampaye